umuhamagaro ni impamvu yawe yo kubaho, ni impamvu yawe waremewe. Ubu rero ico ni cambere, ngikirira ikintu gikomeye. Hari umuhamagaro abantu bose Imana yaremye, dusangiye Imana iriko irabahamagarira uyu munsi. Nshaka guhamagara n'umuntu wese ariko aradukurikirana ataritaba. Ni umuhamagaro w'agakiza kabonekera muri Kristo Yesu. Amen. Iki kintu umuntu wese acumve. Kubera iki? Ndababwira impamvu. Urazi umuntu wese uyu munsi atitavye umuhamagaro w'ukwizera Kristo, azohereza mu mahonero, azoheza nabi. Si ico gusa, ibintu vyose wakoreye Imana kw'isi bizoba ivy'imfa gusa, kuko nta mpera abantu bazoronka igihe bapfuye bakaja mu muriro udashira. Uyu munsi umuntu wese ariko aranyumviriza, ngiki kintu nashaka kumubwira. Nimba ari umuhamagaro twese dusangiye, n'umuhamagaro w'ikizera Kristo Yesu. Niyo mpamvu wowe uri kuratwumviriza, wowe uri kuradukurikirana, nimba ari ikintu ukeneye kumenya, urakeneye kwizera Kristo, niho ico wahamagariwe kigira agaciro. Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umunonotsi, Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umupolitisi, Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umuntu ateka, Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umufotografe, umukameraman, kuba umukozi w'Imana avuga ubutumwa kuri share. Abo bose ndiko ndavuga n'abantu Imana yahamagaye bafise umuhamagaro. Mugabo utahura iki kintu, umuhamagaro dusangi usumba iyindi yose ukwiye kwitaba, ni umuhamagaro w'agakiza kabonekera muri Kristo Yesu. Kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ata muntu n'umwe aja kwasi atamujanye. Ubu rero iyo umaze kwitaba uyu muhamagaro w'agakiza, niho utangura kugendana n'Imana, ukarondera Imana, Imana ikagufasha kwitora. Ngiki kintu rero wari kurambaza gikomeye. Ntarizera Kristo nk'umwami n'umukiza nakubwiye, nari mfise indoto zitandukanye. Ubu rero utahura iki kintu, indoto zawe n'indoto Imana igufise ko birashoboka ko bidasa. Mugabo indoto ikomeye ni Imana yari yarakwiyumviriye, itaragushira no mu nda ya mama wawe. Imana ibwira Yeremiya ngo ntaragushira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi, nari naraguhamagaye, nari naragutoranije, nari narakugize uvugishwa ku mahanga. Urumva Yeremiya, bariko bavuga Yeremiya, Imana iri kwivuga umuntu wese ariko aratwumviriza. Nta muntu numwe ari kuri ino si yaje guherekeza abandi. Umuntu wese ari kuri ino si Imana yari imuzi, papa wiwe na mama we bataragira n'iciyumviro cyo kwiyumvira ko umunsi umwe azobaho. Ubu rero niyo mpamvu iyo uje mu Mana, niho hantu hambere utangura kwitora, ukamenya ico Imana yakuremeye vy'ukuri. Ubundi vyo kabaye vyiza yuko umuntu agukurikirana abo mwungere wawe. Kubera ko umwungere wawe, ndabikubwira, burya nta muntu anzi nk'umuntu yambonye nkorera Imana aho ari. Sinzi ko wumva iki kintu. Niwe muntu anzi. Ubundi ivyo vyari bitunganye gose. Kugira amahigwe yo gukurikiranwa n'uyo muntu, nukuri vyari vyiza cyane. Nivyo bitunganye gose. Nivyo nipfuriza abantu bose. Mugabo rero ubu buzima nasanze burimo ibintu vyinshi. Hari gihe usanga umuntu akubwiye ati jewe naka nitukivugana canke naka navuye nja gutangura ibi, numvise umengo siwe ndongorwako. Okay, sawa. Ubundi nivyo vyari bitunganye gose. Ugaca usanga rero umuntu arafise uyundi muntu. Navyo nivyari bibi. Kandi akunda kugira abantu, uyo wundi muntu wagiye kurondera, witwararike abo umuntu ushobora gushingira intahe, abo umuntu agusumba, abo umuntu yoshobora kuguhanura ukamwumviriza. Ugende kurondera umugenzi. Umugenzi ko muhava muharira ntiyakubwira n'ikintu ntucumve. Genda urondera umuntu akuze kuruta, mu yandi majambo ashobora kukubera umuvyeyi. Ntiyakubwira ati ivyo bintu reka ubireke. Benshi kimwe mu ngorane tugira no kuja kwirondera umugenzi. Ca wirondera ushaka. Sivyo. Si vyiza. Ndiko ndavuga si bitunganye gose. Iwana shaka ivyo biri mu vyiza. Hari n'abandi nabonye bironderera abantu bakure. Udafise na telefone ziwe, mutazopfa mwaravuganye. Yego. Mugabo ukavuga ngo nujya gutega nshuti y'Imana, ntazi nukubaho. Basi naho yobaze yukubaho. Hoho basi arafise telefone yawe, hari gihe akubaza amakuru yawe. Hari gihe ushaka kumutelefona ukamubwira uti nagize iki kibazo, jewe ibintu biranse ndarushe. Canke ati nimba wubatse ati jewe gari gatwashanye na madame. Ati kandi uko ndabibona madame arampeba. Yo abo bantu ntabo bagira. Ntabo bagira. Abandi usanga bagiye kwirondera abanyamahanga, uyo muntu nimwigira muvugana. Mu yandi majambo hari nabo usanga batanazi nanye. Yo nabantu ndabita ngo nabantu bo kwifoto.
abantu bo kwifoto ica gufasha ico kwifoto nyene ni kuvuga ngo nabantu mwifotozanya ukavuga uti jewe uyu mukozi w'Imana naragiye kumuraba jewe umukozi w'Imana ndamukurikira jewe uyu mukozi w'Imana ndafite ifoto yiwe turi kumwe yo ni vyiza kaba uyo muntu usumuvyeyi uyo muntu nashoboye kuguhanura kandi wanashaka uyo muntu ashobora kuba yaranagusenge wanashaka ashobora no kuba ahora gusengera si bibi mugabo mbega uyo muntu muravugana mbega uyo muntu ku telefone hari gihe muyaga nimba bitameze uko nshuti y'Imana unyumviriza urugendo rwawe rushobora kuzoba rugufi urakeneye umuntu aguhanura urakeneye umuntu uja kubwira iyo warushe tije numva ibi bintu ndarushe impanuro ngira uko aradukurikirana ni iyo kuvuga ngo umuhamagaro wa mbere ukwiye kwitaba no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza niho ivyo wogira vyose vyogira agaciro kuko bitabaye uko uri kuruhira ubusa ivyo wokora vyose ugahereza mu mahonero nuronke n'impera y'ivyo wakoreye Imana ngaha kwisi kuko nta mpera abantu bazoje mu muriro udashira nta mpera yindi bafise atari guhora bababazwa niyo mpamvu ikintu ca mbere gikomeye no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza ubu rero maze kumwizera tangura kugira isengesho ryo kuvuga uti Imana wandemeye iki mishurira ico wandemeye Imana izogenda ivugana nawe nibi uzotangura kumva ndakunda kubwira abantu nico kintu wumva umutima wawe wumva umengo n'umuriro kirabira muri wewe ni ikintu ushobora no gukora bataguhemba ni ikintu ushobora no gukora n'igihe wokumva umengo uri kuratakaza n'igihe woba wabona umengo ntacu uri kurabikuramwo nico hari ikintu muri wewe kiba kiriyo wumva umengo ni abandi bose bobiheba ni abandi bose bokwanga ni abandi bose bogutuka ni abandi bose bokubwira ati umvirize ivyo bintu uri kuratumwanya burya we nico waremewe. Shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turabaramukije mwese aho muherereye umwe wese ahari tukaba twongeye kandi gushima Imana ko dusuye kandi kuhura twongera kandi tubaha kaze muri kino kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana twongera kandi tubibutsa kubataragira subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bize birabashikira kugira like ku biganiro ari ciyumviro mufise ma commentaire kugira ngo tubandanye kuyaga nk'abavukanye kugira ngo kandi n'igikorwa c'Imana kibandanye gutera kije imbere. Tubaha ikaze rero kuri uno munsi aho twashoboye kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana adasanzwe twagira ubuntu bwo kuba uno munsi turi kumwe nawe aho twamusanze ahasanzwe aba kaba kandi yanatwakiriye neza reka tumuhe ikaze kugira ngo baramutse anacana twidondora karibu cyane umukozi w'Imana. Ego murakoze cyane amazina yanje nitwa Jimmy Irambona nkabasanzwe nkijijwe nkunda Yesu ndamukorera ndubatse ndafise umugore umwe ndafise n'abana babiri Imana yaduhezagije hanyuma ikindi nkaba mfise igikorwa c'Imana Imana yamaye kurongora ndafise igikorwa c'Imana citwa Agape Kariskereb sanzwe ndongoye dusanzwe dukorana misi yose ku minsi ya gatatu no ku minsi y'Imana rero nibaza ko ari nk'ivyo kumbura ibindi turabandanya tubiyaga uko mubimbaza hama nkaba ndabahaye n'ikaze ko uyu munsi mwangendeye kandi n'umunezero Imana ibahezagire. Yego murakoze cyane kandi namwe kuduha kaze kandi natwe twagiye cyane kuba twakiriwe namwe hano mweje kutubwira yuko hari ibikorwa mu musanzu mufise Turiko turasoma Bibiliya tubwira neza yuko hariho bamwe bahamagariwe kuba abungere abandi nabo bahamagariwe kuba intumwa abandi nabo abigisha mbega muri ivyo byose mwe mwahamagariwe iki muri ivyo byose? Ego cyane urakoze ku buzima bwanje sanzwe mfise umuhamagaro w'intumwa abantu benshi barakunda kumbaza ati none kukiri muto ndakunda kubabwira Imana ihamagaye umuntu sinzi impamvu iyo ihamagara uko ishatse kandi agiye mbona itabona imyaka nigeze gutwenza abantu ndababwira nti igihe Imana ihamagara ba Petero na Yohani ba Yakobo benshi bari bafise imyaka uyu munsi iri munsi yo mfise kubera ico benshi batazi kumburengera ikora amasinema bagiye baraba abantu kijya gihe Yesu igihe ahamagara bigishwa biwe ni bake bari bafise imyaka 18 ego benshi ikora amasinema baravye bibajije ko bari bakuze umuntu wenyene yarakuze muri bo yari Petero iyo mpamvu igihe kimwe bigeze guca ahantu Yesu bamubwira ngo Petero acamaza ngo wowe na Yesu ntimuri hikori
bagenda ari benshi kuko Yesu na Petero imyaka bari bafise ubundi bategereza kuriha ikori. Niyo mpamvu waje ati wewe hamwe n'umwigishwa wawe ari we Yesu Kristo mbega ni muriha ikori. Naye nshatse gucisha mu ico kintu bari bato mugabo Imana ibahamagara ari bato. Rero nanje sikunda kwifata nka muto burya sindi muto umuntu maze kubaka kavyarageze ku bana babiri. Naye nshatse kukwereka hari umuhamagaro w'intumwa Imana yashize ku buzima bwanje ndiko ndawukoreramwo kandi ngenda nkura muri wo ku buzima bwanje. Yego. Murakoze cyane. Mbega mwa mwamenye ryari canke muba mwakiriye iryo bango kuva ryari ni ryari mwamenye yuko mwahamagariwe iryo bango? Ngerageje kubivuga muri make kumbure nk'intahe mugabo ivunaguye. Je nakijijwe muri 2005 mu 2005 nkirizwa mu ishengero Bomberger. Niho narerewe, niho namenye ivyibanze ivya mbere vyo muri Kristo Yesu, kumenya gukorera Imana, kwiga inyigisho z'Imana. Mu nyuma Imana iza kungirira ubuntu bwo kwiga ishuri rya Bibiliya. Ico gihe bagita IBH Institut Biblique Heritage, nigishijwe n'umukozi w'Imana Pastor Olivier Dehan n'abandi bakozi w'Imana yatumira. Hama rero cangira parcours ico gihe cyose naje cyane kumenya uyu muhamagaro mu bihumbi 2011 muri 2011. Mu bihumbi 2011 ni Imana yatanguye kubinganiriza imbwira yuko yahamagariye kwigisha abantu bayo no gutwara ubutumwa bwiza kure. Ico gihe sinavyumva sinabihana agaciro kanini kuko mu mutima je narumva afise izindi ndoto zanje atari ivyo ndiko ndakenera muri uyo mwanya. Rero kenshi yo numvise ikintu sindagitahure naciye ndabiha umwanya. Mugabo hagati yaho cangenda mfatwa n'ico kintu hamwe wisanga buri gihe wagiye gukorera Imana mu mashuri, mu bitaro, mu mashengero, ahantu hatandukanye mu buzima. Imana yagiye intwara ahantu hatandukanye, ama eglise atandukanye. Naragiye kwigisha ama eglise y'Anglikane, naragiye kwigisha ama eglise y'abakijijwe. Hari gihe twahura n'abajene ba Katolika bakambwira twige. Muri jewe sinigeze ndetse numva ikintu c'idini, ahantu hose ndonsa akajyo ko kuvuga Kristo ndamuvuga kugeza uno munsi. Rero kuva ico gihe ningice ikintu nagiye nkuriramwo, ariko ico kintu cagiye gukomera cyane mu mwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2016 Imana yangiriye ubuntu turi kumwe n'umukozi w'Imana ico gihe. Benshi basanzwe bazitwa Apotre Ferdinand, asanzwe arongoye ishengero rya Spirit Garden. Niho twagiye mu gihugu ca Zimbabwe, ni ntahe ndende mu buryo bw'igitangaza tujayo. Ico gihe Imana itugirira neza duhura n'umukozi w'Imana yitwa Prophet Ed Branson kuba muzi. Ico gihe twarabonye Imana aradusengera atubwira ibintu Imana iduhamagarira. Wanashaka mbonovuga iyo umuntu avuze ngo twari tukiri bato n'ubu ndacari muto, umugamba ashatse kuvuga ubukiri encore plus jeune, hari ibintu vyinshi udatahura ukiri muto cane. Niho novuga ico kintu cagitanguye guturika muri jewe. Mugabo naho nyene sinigeze nshaka kugiha umwanya ngo aba ari ikintu cane y'abantu bambonye nerekana imbere. Je namye mvuga nti reka nkorera Imana, reka mvuge Kristo, kuko kenshi nakunze ijambo Yesu yigeze kuvuga ngo igiti cyose muzokimenyera kuco cama. Rero naravuze nti reka abantu bajye kuvyamwa bo bazogenda bavuga icamwa bari icarico. Rero kuva ico gihe bigenda bikura. Hanyuma mu nyuma niho natanguye kuregwa uyu kugeza n'uyu munsi n'umukozi w'Imana ari ariko arandera kandi ari ariko arankurikirana, Pastor Dieudonné Nahimana arongoye ishengero rya Oasis. Acatangura gukurikirana ubuzima bwanje, acatangura kumfasha mu Imana impamagarira, kuko kugeza uno munsi tuvugana ndahantu ndiko ndakora igikorwa kuko nivyo yarandungitse. Yarambwiye ati genda ukore, ariko kandi ndahantu ndiko ndakora munsi y'uburongozi bwiwe. Rero kuva ico gihe ndiko ndakora muri iryo bango Imana yashize ku buzima bwanje, ariko ahanini bifatanye no gukorera Imana. Yego, murakoze cyane. Turumva yuko mwatanguye gukorera Imana kuva kera cigiye kininiya, ko nimba kuva 2011 mwari mwaratanguye kumva umuriro kanaka waka muri mwebwe n'igihe kitari gito. Mwavuze yuko ava yaho mbere mwiyumvamo ivyo bintu hari izindi ndoto mwari mufise. Mbega nizihe zindi ndoto mwari mufise zitari zihuye mbere n'ibi bindi mwaba muri muno munsi? Ego cyane urakoze. Hari ivyumviro vyinshi vyancamwo. Novuga n'ibintu vyinshi nagiye mpura navyo nabayemwe mu buzima vyamaye kurota ibintu bitandukanye. Je ubwa mbere
nari mfise indoto yo kuzoba umukinyi w'umupira kubera narakunda football kugeza uno munsi ndacayikunda akunda kuncokoza iyo hari match asanga je natashe ko bati ndakunda umupira narakunda umupira w'amaguru mu nyuma nza guhura n'abagenzi bakunda basket ico gihe camfatana nabo niko nize gukina basket je narakinye basket mu nyuma ndakina basket ku buryo nja muri association nageze kuba nkina mu mugwi wa Kerne muri B hama mu nyuma ndakina hama nza kubireka nja kubiretsa mu nyuma nza kubireka hanyuma mu nyuma muri jewe haza kuvuka ikintu narakunda ibintu vy'amafilme nahora numva umengo ndashaka kuba umuproducteur umuntu akora amafilme kubera kuraba sinema nyinshi nari mfise ivyiyumviro vyo kungena umuntu yokora filme igicapo rero kubera kumbura ico gihe kudahura n'abantu benshi bari muri vyo no kutagira inkomezi muri vyo ntivyakomeye hama mu nyuma rero maze gukizwa haca havuka ikintu cane cyo kuvuga ubutumwa bwiza kwigisha ijambo ry'Imana rero burya ikintu umuntu akora umwanya munini ikintu umuntu yiha nico gikura rero novuga nico caje kuba kinini mu nyuma kiza gusumba n'ibindi kiza kuruta ibindi ariko hanini vyari ivyo nagemba mu bintu bitandukanye vyinshi ndetse n'uno munsi mba numva gusa iyo ndonsa kanya nko gukina umupira birandyohera gukina kuraba cyane kuja kuraba basket arigera rimwe na rimwe kubw'umwanya n'ibikorwa bitandukanye usanga bitabinyemerera muga biri mu bintu nkunda yego cyane watubwiye yuko mwagize muri mwebwe umutima w'intumwa mwagumye mwumva mu ikintu c'intumwa akenshi tumenyereye abakozi b'Imana bagiye batandukanye abo dushobora kuvuga ati ni ba pasteur canke aba prophète canke aba apotre nyene nkuko kwawe baba ari abantu tuba twarabonye harabaye amaseremoni yo kubasiga amavuta bakabungika akaba ari kanaka bari hejuru yabo barungitse mbega mw'ivyo bihe byose iki gihe tugiye umaze uriko urakorera Imana uri mw'iryo bango mbega baba barabahezagiye harabayeho gusigwa amavuta ku bw'ico gikorwa urakoze cyane ku bw'ico kibazo ico kiri mu bintu bimwe nakubariye kugeza uno munsi ndacariko ndategurwa ndacariko nakubwiye ko ndi munsi y'uburongozi bwa Bishop Nahimana Diodon rero kugeza uyu munsi nibaza ko ico kintu turiko turegereza kubwo yarambwiye ati ni vyiza yuko wogenda ugakora hanyuma tukazoza gushingira intahe ibikorwa ivyamwa bifatanye n'ivyo twabonye nico cakiro nyene ko ndakubwira urabona kenshi uyu munsi yuvuze ordination cyangwa gusigwa amavuta nama nabwiye abantu ikintu bakwiye kumenya umuhamagaro n'Imana utanga Imana ihamagarira umuntu ikintu abantu iyo baje kugusiga canke kugira ordination bo baje kwemeza arigiye nawe arambwira abantu ati nta bantu batanga ubupastori nta bantu batanga ubuvugishwa ngo uyu yabaye mu profete nta nabantu batanga uyu yabaye intumwa uyu yabaye umuvuga butumwa no Bibiliya ivuga ngo ni Kristo yabitanze mu banyefesi gabone ca 4 amaze kurizwa mu ijuru Bibiliya ivuga ngo bamwe yabagize niwe Kristo yagize bamwe kandi umwe wese yagiye amugira ico ashaka s'abantu babitanga abantu ico bakora baza kwemeza ivyo babonye ku buzima bwabo rero ni vyiza kenshi ko baza kwemeza ivyo babonye vyatanguye kwama ivyamwa ntibemeze kuja kwemeza umuntu ko ari umwungere atabwungere muri wafise ntaco vyo babimaze ni nkuko woza kubwira umuntu ngo ari kwanywa koka atako kirimwe harimwo amazi ntaco vyo babimaze rero kenshi baza kwemeza ico babonye nico kugira nishuri ikibazo barumbajije nivyo ndimwo nibaza yuko biriko biregereza ariko vyose bizovana n'ivyo umuvyeyi yabonye igihe kigeze ariko nico ndiko ndakora biriko biregereza kugeza ubu ni haraba ico kintu ca ordination Imana iguhe umugisha murakoze cyane uwo muco muduhaye hari ikindi kintu gikunda gusiga abantu mbega nibaza yuko watanguye kino gikorwa ukiri umujene mbega kuba umupasteur ukiri umujene canke kuba umuapotre ukiri umujene mbega nivyo iske byo kumenga hari abantu babitahura gutandukanye ugatoya tinimi buri hasi umuntu yoba basi yaragize n'amayaje akabona yuko umenga ivyo bintu vyiwe ntivyo bavyemewe cyane akaba mbere n'abantu batoshobora gukumva bakavuga ati no ntibishoboka kungene mbega ico coco ubona co bari co canke mbega Bibiliya yo ibivuga kwiki
urakoze cyane ufatiye ku cijambo ry'Imana ritwereka namasanga ivyumviro vy'abantu biratandukanye n'ivy'Imana ati gute abantu bo bafise uburyo babona ibintu no kungene bavyiyumvira ugiye kuraba iyi Mana dusenga yo muri Bibiliya namavugana Imana yo muri Bibiliya iratandukanye n'Imana kumbure muri Afrika canke abarundi tuzi ariko dukwiye cyane cyane kuguma ku Mana yo muri Bibiliya Imana tubone yo muri Bibiliya yagiye hamagara abantu bakiri bato yagiye hamagara niwaja kuraba ba Dawidi bahamagara niwaja kuraba ba Yeremiya bahamagara niwaja kuraba misezerano rishasha nakubwiye abigishwa ngo menda kubwire Timoteyo yari umupasteur yatanguye ari umupasteur mu nyuma Imana iza kumwinjiza mu ibango ry'intumwa naye kubikwereka mu ijambo ry'Imana ariko uri kuraraba Timoteyo ntihari yubatse Paulo yari yaramushinze ishengero ntihari yubatse yari yaramushinze ishengero kenshi nagiye mbwira n'abantu hari imyaka umuntu amaze kugira nk'uko igihugu kivuga kiti umuntu ageze ku myaka 18 ni nk'akarorero uyo muntu ari responsable canke arabazwa ivyo yakoze ni nk'akarorero umuntu amaze gukwiza imyaka 18 umuntu arakwiye kumumenyereza mu bintu bitandukanye kubera iki kubera ni vyiza yuko ikintu nimba mwamaze kubona ku buzima bwiwe ko ari cyahamagarirwa kubera iki yo bandanya ateba kuko kukijamwo kare afise umwanya munini wo gukurira muri cyo ikindi naco afise umwanya munini wo gukurikiranwa wanashaka ari ibintu bita amakosa canke amayerero umuntu agira ku rugendo hari amakosa ukwiye kugira ufise imyaka 18 hari amakosa udakwiye kugira ugeze ku myaka 40 cyangwa 50 kubera kuri iyo myaka hari amakosa wategeza ko waragize ukiri muto kugira umuntu agukurikirane kuko nta muntu adakosa nta muntu atihenda rero kenshi ingorane nagiye mbona na cyane cyane uzoyibona kenshi muri rusange muri Afrika kuko nko mu bihugu vy'Uburaya uzobona yuko abantu binjira mu vyo bari mu kare sindi ko ndavuga gusa mu vy'Imana je mu bintu bitandukanye no musi ni waje muri za Amerika mu bihugu biteye imbere uraza kubona abantu bafise doctora baminuje bageze ku madoktora kugira ati mfise imyaka 21 mfise doctora muri iki uce wibaza ini wacu hari igihe umuntu agira 21 akiri muri secondaire ataragera no guheza secondaire kubera bo babitahuye kare baramenya hari imyaka ibintu vy'umuntu bikwiye kunyaruka ni naco gihe tugezemo muri iyi myaka ibintu bitegereza kunyaruka kuko ibintu vyose biriko biriruka rero ni navyiza ikindi nakibwira n'abantu kenshi babarongoye ibikorwa vy'Imana canke bari mu bintu bitandukanye ma entreprise n'ibindi uyu munsi ugiye kuraba ma entreprise atandukanye barakubwira ngo dukeneye guha akazi aba jeune bari hagati ya 18 na 35 ans kubera iki kubera baratahura abo bantu bafise inkomezi nibo dukeneye abo bantu baza kuja mu ibarabara abo bantu baza kuja kutumenyekanishiriza ivyo tudandaza nibo bakeneye none bazuza kubwira umuntu w'imyaka 50 80 60 arakuze ntavyo bagishobora ikindi naco hari kumwe naba yaratakaje n'ico kintu c'ubukerebutsi rero narishatse kuvuga nti burya umuntu Imana imushoboje bivana n'ico Imana ihamagarira umuntu akinjira mu gikorwa kare na cyane cyane je ngunda kuvuga iki kintu akaba afise abamukurikirana bari hejuru yiyo birafasha gusumba guteba yego cyane murakoze cyane mubwo tukiraho nyene kugira ngo tukigire ko hari habo uri kuraganira nabo dufate nk'aba bantu baba badukuriye uri kuraganira nabo mu kukubwira ayo makenga baba bafise ku ico kintu bakabikubwira bisunze abo babonye mu mihamagaro bakiri imihamagaro bakiri bato ariko hakaba hariho kungene baba baravyitwayemwo akenshi hari n'igihe usanga harabayeho kumbure umuntu iyo yakiriye ivyo bintu akiri muto urabona twe tukiri bato bivaye n'amaraso tuba dufise ukaba wumva umenga babandi bari hejuru yawe ntukibaharura ko cyane ntukibiyumvira ko cyane bigaca bihinduka kimwe wari kuravuga ati umuntu akaba afise umuntu amukurikirana ugasanga nubwo uyo muntu yoba hari suko ujya umuntu atemera kumukurikirana ahubwo nuko na wa undi nawe atari ko aremera guca bugufi abona umenga ujya arashaje nga ntazi bigezweho mwatubwiye yuko umuvyeyi wanyu ari Bishop Dieudonné Nahimana par exemple ugacubona umenga arakuze ntazi ivyuno munsi cyangwa ugacusanga ubundi nawe mwishengera afise umupastor w'umutama akuze agacabona umenga ntibigezweho ugacusanga niho hariko harava amayirira agiye atandukanye bagenda barakora ariko guca dutakaza confiance ku bantu bakuze yuko dushobora kuja neza ibikorwa vy'Imana bega abo bantu bobo uno munsi nimba waragira ubuntu ukabutekanye gutyo ukaburi munsi y'uburongozi kanaka hari abandi baca bahitamwo kubukwepa gaca bagenda
bagaca bahitamo mbere kwironderera abandi kumwe tubibona Paulo yabivuze yuko abantu bironderera abahwanye no kwifuza kwabo. Mbega ni ikihe kintu wohanura abandi baba bariko barakira imihamagaro nko mu myaka woba warakiriye umuhamagaro uri muri iyo myaka, mbega ni ikihe kintu wobahanura? Urakoze cyane, urakoze ku kintu, ico ni ikintu mbwiye cyane cyane gihari muri rusangi, wanashaka nakubwiye kirahari cyane muri bihugu byo muri Afrika, ariko ni ikintu boroboro Imana iri kwirahindura muri rusangi. N'abantu kenshi vyagiye biva ko babaye abantu bagiye birondera, ndakunda kubivuga, abantu bagiye birondera, umuntu akirondera mu bintu bitandukanye naho atari wo wari umugambi w'Imana. Urabona umugambi w'Imana, Imana yamye yifuza yuko umuntu agira umuryango, nkuko usanga twari twavutse dufise papa na mama, nivyo ari gihe bishika ugasanga abantu n'abavyeyi bagifise nivyo, ariko ubundi umugambi w'Imana, Imana ni Imana ikunda cyane ikintu gifatanye n'umuryango. Kubera ko umuryango niho hantu kurira papa wawe canke mama wawe canke uyundi murezi ariko arakurera, akakubera amaso, akagutoza indero. Ubu rero uzurabe umwana yakuriye mwibarabara, ni nk'akarorero atagiriye ayo mahigwe, kuko birashika ugasanga yabuze abavyeyi bose, nta muntu n'umwe yigeze amwitaho, acakurira mwibarabara. Ni umwana yigwanako, ni umwana yimenya muri vyose, muri ico gihe babigoye. Ariko uzurabe ubuzima bamwo buba bugoye cyane. Ni naco kimwe uyu munsi hari abantu bariko bakora imihamagaro mugabo badafise abantu babakurira, abantu umwita umuvyeyi, umwita umumantor, umwita umucoach. Ariko je mvuga nti gira umuntu agukurira yakwitangiye muri ivyo bintu, hanyuma abo umuntu ashobora kuguhanura, abo umuntu ashobora kukubwira ijambo ukamwumviriza. Kandi ndakunda kubwira abantu kenshi ushobora no kumenya ibintu watazi, mugabo ntibikuraho kutumva impanuro iyo umuntu agukurira, kuko umuntu agukurira yamafise ikintu ashoboye kuguha. Hanyuma ico kintu ni wahanuza, nukuri jewe nk'intahe ndakunda kubibona, ndakunda kubivuga ko ibintu ndabibona kenshi, ndabibona mu botungana, ndabibona mu bankurira ko muri bari imbere yanje gato. Abantu benshi bari mu gikorwa c'Imana mu buzima dafise ngo mefatire mu gikorwa c'Imana ko ari byo turiko turavuga, mu buzima dafise uwahanuza, mu buzima dafise umuntu ashobora kumubwira ati reka ico kintu uri kurakora sico. Kenshi bagira ivyago vyinshi, si ivyo gusa, kenshi urugendo rwabo rurashobora kunyaruka. Ni kuvuga ngo ntatebe mu vy'Imana yariko iramuhamagarira, atari uko Imana yabigomba, ariko kubera abarundi nibo bavuze ngo agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona. Ni umugani w'ikirundi mugabo afite ico usigura. Mu yandi majambo, nta muntu amenya ibintu vyose, nta muntu azi vyose. Imana yonyene niyizi ibintu vyose, kandi urazi nta muntu adakosha. Narigeze igihe kimwe mu Imana yanyigishije ikintu ariko anyereka umwami Dawidi, yari Bibiliya ivuga ishingira nayo ngo yari umuntu afise umutima nk'uw'Imana igomba. Umunsi umwe araduka, mugabo yari yasunitswe ivyumviro na Satani, avuga ngo ashaka kugira rosansuma y'abantu. Abajenero biwe, abantu bari bamukikuje, baragerageza kumuhanura, kuko Imana yari yaranse yuko bagira rosansuma y'Abisirayeli. Mugabo Dawidi kuko yari umwami aravuga ati ntegereza kuyigira. Baca barakora ivyo bari. Ico gihe bayigize ni gihe Imana yamuzaniye uvugishwa na Yonatani, aca mugira ngo Imana niyanezerewe ivyo wakoze, tora muri ibi bihano bitatu. Ico gihe Imana iramugira ati abantu baraza kwicwa n'ikiza, utore yuko abantu bicwa n'ikiza, canke utore yuko mugiye kumara imyaka 3 y'amapfa, canke utore yuko abansi bawe bazogushira hasi. Dawidi ahitamwo aravuga ati nacumuye ku Mana, misemwo iki kiza. Ikiza kiza ku Bisirayeli, abantu benshi ico gihe barapfa. Vyari vyavuye kuki? Yari umwami, yari umuntu afise umutima nk'uw'Imana igomba, mugabo yari yafashe ingingo itariyo, hama yanka guhanurwa n'abantu bari iruhande yiwe, naho we yari umuntu afise umutima nk'uw'Imana igomba. Naye kuguha kandi karoro nkunda cyane k'umugabo yitwa Mose. Bibiliya ivuga ngo Mose yari umuntu avugana n'Imana, Imana yaramwiyereka bakavugana n'Imana face à face, amaso mu yandi. Mugabo hari ikintu umunsi umwe cyanangaje, Mose yirigwa aracira imanza Abisirayeli kuva mu gatondo kugera mu ijoro. Iyumvire abantu bashika imiliyoni, bavuga ati abantu bavuye ico gihe muri Egiputa bashaka kuba zari nk'imiliyoni 2.5. Iyumvire abo bantu bose muri gihe iyo umuntu afite ikibazo n'uyundi acaza imbere yawe.
ubu rero abantu baraza imbere ya Mose akabacira imanza kuva mu gatondo kugera mu ijoro. Umunsi umwe sobukwe we yitwa Jethro araza abona ivyo Mose agira, aca aramubwira ati Mose, ibi bintu ni wabibandanya, wewe uzopfa, ariko kandi n'aba bantu bari imbere yawe ntuzobashika niyo ukwiye kubajana. Aca aramubwira ngo reka ndakugira inama, tora abantu ubashire mu migwi, hama abo bantu babizigirwa, abo bantu bafise mwe mu Imana, bafise ubwenge bw'Imana, abari bo bazora bacira imanza aba bantu. Ntubikore wenyene, muyandi majambo bakuremurura uyo muzigo, ntuwikorere wenyene. Ati kubera yuko nutabikora uko ibi bintu ntuzobishobora. Ndakunda ijambo ry'Imana ingene rivuga. Mose wa muntu yavugana n'Imana imbona nkubona, ngo yumva ivyo sobukwe wiwe Jethro yari yamubwiye. Namye nkunda kwibaza iki kibazo, bigenda gute ya mana bavugana face à face, bavugana amaso mu yandi, kuri kitari yamubwiye okungene akwiye kwipanga ko ivyo bintu ariko arakora bizomwica. Nikora yuko hari ibintu Imana itazokubwira directement gutya, hari ibintu Imana mu kukubwira izobwira abantu bakubari, ntizokwama ikubwira vyose. Hari ibintu izobwira abantu. Yumvire rero nk'umuntu niyaza ugaca umusuzugura, ugaca uvuga ati wanashaka pastor akomeye ni jewe, apotre akomeye ni jewe, fisa amashengeranga nukunuku, wewe urinde kugira umbwira ico kintu. Rimwe na rimwe hari igihe Imana izokuzanira abantu bakuzaniye ijambo warukeneye muri iyo mwanya, ntutiga guca bugufi ngo ubumvirize, uzosanga hari ikintu utakaje kandi ari Imana yariko irakuganiriza. Rero nayo ndabikwiye kuri iki kintu mu buzima, kimwe muri bike maze gutahura uyu munsi, umuntu wese arakeneye umuntu ari hejuru yiwe, ashaka kumubwira ati bijya bintu bike bikora uku, bijya bintu bireke, bijya bintu hawakosheje, ihane gutya. Muri ico gihe birakuzigama, kuko nasanze twese turabantu, umuntu aguma ari umuntu. Ni vyiza kugira umuntu ashaka kugira ikintu ukagira icutinya. Muri ico gihe biranagufasha niyo urongoye abantu n'abantu, ndetse bakanamenya naho bashoboye kukurega. Kujya wari kurabivuga muri iyi myaka ikintu gisigaye gitera ubwoba. Hari igihe usanga pastor ari warongoye ishengero canke apotre canke profete ari wese, mugabo ugasanga uyo muntu aho hantu niwe Mana, aho hantu uwo mengo niwe yica gakiza, kandi aho hantu we nakosha hokosha abandi bose kiretse we. Ivyo bintu nibibaho. Ivyo bintu birateye ubwoba, n'umutego mubi wa Satani. Kandi kenshi uzosanga ari ikintu kinyegeje mu bwibone. Nibi rero usanga abantu bahura n'intambara, ariko kubera bwa bwibone nizo ntambara ntaronke umuntu amuhanura, naronke n'umuntu yoza kumubwira ati ibi bintu bireke. Ugasanga umuntu ahejeje nabi, ahejeje kare, kandi Imana yari gifise vyinshi ashaka kumukoresha. Rero nayo nishiye kibazo warumbajije, umuntu wese aramukeneye, ndetse kunamuronka niba kweri dasanzwe. Ukwiye kumwumvira, ukwiye kumva ico akubwira, igihe cyose wumvise ico akubwira ukagisengera, ariko ukaba n'umuntu yumvira kugira ngo bikuzigame, kuko abantu nk'abo Imana iba yabaguhaye ni ku nyungu yawe, ni kugira ngo ishobore gukorana nawe bikomeye. Urakoze cyane. Murakoze cyane gose. Mwiki kintu Imana ishimwe ko twakivuganye ko gutya, ariko mwiki kintu haba harimo ibibazo byinshi cyane abantu benshi bibaza, byinshi cyane, kandi abantu baba bakeneye ku muco nabo bari ko baradukurikirana bose. Ndazi ko hari ibibazo byinshi biyumvira kuri kino kintu, ariko reka ndangirize kuri kino kibazo kugira ngo kumbure ntanga umuco, kugira ngo turonke umuco. Mbega ni ngombwa yuko uwo muntu wo kuguhanura, uwo muntu yo guhanura, ni ngombwa yuko aba ari pastor wawe wo muri eglise, cyane urashobora kurondera uwundi muntu ubona umwizigirwa wa pembeni, cyane uwo bashobora kugutahura ni mpaka aba ari pastor wawe muri eglise, cyane urashobora kurondera uwundi muntu? Bivana. Je nama navuze iki kintu, murazi mu Mana hariho uburyo butatu bw'ibintu. Hariho iyo usomye amajambo Paulo yandikiye Abaroma ikigabane ca 12 uriko yamanuka ku murongo wa 3, ariko avuga ubugombe bw'Imana. Mu bugombe bw'Imana hari ico Bibiliya yita kiri parfait, nibitunganye gose. Mugabo hariho n'ivyo Bibiliya yita biri agréable, ni vyiza. Hariho n'ivyo Bibiliya yita biri bon, ni kuvuga ngo nibishimwa. Baravuga ngo hari ivyiza, hari bishimwa, hari ivyiza, hari bishimwa, hariho n'ibitunganye gose. Mu bugombe bw'Imana hari igihe usanga abantu batari mu bitunganye vyo gose, ugasanga bari mu vyiza, canke naho bavuye mu vyiza ugasanga bari mu bishimwa. Mugabo umutima w'Imana wari uko umuntu yoba mu bitunganye gose. Nshatse kuvuga iki? Ubundi vyo kabaye vyiza yuko umuntu agukurikirana abo mwungere wawe,
kwereka umwungere wawe ndabikubwira burya nta muntu anzi nk'umuntu yambonye nkorera Imana aho ari sinzi ko wumva iki kintu niwe muntu anzi ubundi ivyo vyari bitunganye gose kugira amahirwe yo gukurikiranwa n'uyo muntu nukuri vyari vyiza cyane nivyo bitunganye gose nivyo nipfuriza abantu bose mugabo rero ubu buzima nasanze burimo ibintu vyinshi hari gihe usanga umuntu akubwiye ati jewe naka nitukivugana canke naka navuye nja gutangura ibi numvise umengo siwe ndongorwako okay sawa ubundi nivyo vyari bitunganye gose ugaca usanga rero umuntu arafise uyundi muntu navyo nivyari bibi kandi akunda kugira abantu uyo wundi muntu wagiye kurondera witwararike abo umuntu ushobora gushingira intahe abo umuntu agusumba abo umuntu yoshobora kuguhanura ukamwumviriza ugende kurondera umugenzi umugenzi ko muhava muharira ntiyakubwira n'ikintu ntucumve genda urondera umuntu akuze kuruta mu yandi majambo ashobora kukubera umuvyeyi ntiyakubwira ati ivyo bintu reka ubireke benshi kimwe mu ngorane tugira ni ukuja kwirondera umugenzi ca wirondera ushaka sivyo si vyiza ndiko ndavuga si bitunganye gose iwanashaka ivyo biri mu vyiza hari n'abandi nabonye bironderera abantu bakure udafise na telefone ziwe mutazopfa mwaravuganye yego mugabo ukavuga ngo nujya gutega nshuti y'Imana ntazi nukubaho basi naho yobaze yukubaho hoho basi arafise telefone yawe hari gihe akubaza amakuru yawe hari gihe ushaka kumutelefona ukamubwira uti nagize iki kibazo jewe ibintu biranse ndarushe canke ati nimba wubatse ati jewe gari gatwashanye na madame ati kandi uko ndabibona madame arampeba yo abo bantu ntabo bagira abandi usanga bagiye kwirondera abanyamahanga uyo muntu nimwigira muvugana mu yandi majambo hari nabo usanga batanazinanye n'abantu ndabita ngo n'abantu bo kwifoto abantu bo kwifoto ica gufasha ico kwifoto nyene ni kuvuga ngo n'abantu mwifotozanya ukavuga uti jewe uyu mukozi w'Imana naragiye kumuraba jewe umukozi w'Imana ndamukurikira jewe uyu mukozi w'Imana ndafite ifoto yiwe turi kumwe yo ni vyiza kaba uyo muntu usumuvyeyi uyo muntu nashoboye kuguhanura kandi wanashaka uyo muntu ashobora kuba yaranagusenge wanashaka ashobora no kuba ahora gusengera si bibi mugabo mbega uyo muntu muravugana mbega uyo muntu ku telefone hari gihe muyaga nimba bitameze uko nshuti y'Imana unyumviriza urugendo rwawe rushobora kuzoba rugufi urakeneye umuntu aguhanura urakeneye umuntu uja kubwira iyo warushe tije numva ibi bintu ndarushe ngira ndabihebe nta muntu adaca aho hantu ibi biri mu bintu vyose uno musi ni waje kubaza abantu baba chef d'entreprise bakomeye batwara amashirahamwe akomeye yarigeze kugera ahantu arahomba ibintu vyose yumvagira bihebe ndafise naheza abantu nkuko nahora numva ariko barashingira nawe ti mugabo yarafise umuntu kanaka yaciye aja kuraba uyo muntu aramubwira ati yo mwana uracari muto je narigeze guhomba amamiliyari ati subirayo mu buzima urakeneye iyo muntu rero ntugire umuntu wo kwifoto ntugire umuntu ndakunda kugira abantu Jenda umuntu akorekerana abakozi b'Imana batandukanye wanashaka atari bo muri iki gihugu kuko ndakunda kwiga iyo mbonye umuntu aciye ubwenge iyo mbonye umuntu ivyo arimwe abikora neza jenda mukurikirana kwigira ku bantu batandukanye si bibi na cane iyo wumva ico uyo muntu ariko arakwigisha hari ico kikungura ni nkuko ushobora kuba uri umujournaliste cyangwa uri umukameraman ugasanga hari abantu bakuri ibintu vy'amavideo bageze kure rero iyo ugiye kuri YouTube n'ahandi urabigirako urarabaho bageze mugabo bona abantu bari kure ko mbure mutavugana mugabo bari kuri YouTube mugabo ni vyiza yuko kumbure ngaho ibujumbura ushobora kuba ufise umuntu ageze ahandi hantu utaragera wewe hanyuma binashobotse imanika kugirira ubuntu ukamwegera agashobora kuguha iyo access agashobora kukugura akaryo ubutomboye uramwegera ukamubwira ati je nshaka umivyiyumviro uyu munsi mukoresha amakamera ameze gute uyu munsi uri kurakora video muzikora gute nibihe bintu mugezeko muri ico gihe biragufasha ugasanga uravuye kuri gwa rugezo wari uriko mu vyo ari kurakora urashitse kurundi rero ndakunda kuvuga kwigira ku bantu bari kure ni vyiza cyane bakakubera akarorero binashobotse ugashikaho bari bakagusengera yo ni vyiza cyane mugabo wame wibuka sibo bavyeyi sibo bamantora kuko birasaba ko iyo muntu muba mubonana uba ushobora kumutelefona abashobora kuguhamagara akakubwira iki niki muri ico gihe biragufasha je numva umengo nico kintu novuga muri ico gihe biragufasha kutabikora ni wewe uriko wigirira nabi kuko umunsi umwe uzokwisanga hari ikintu cononekaye iyo uronka umuntu agufasha
aho ico kibazo wari kugikemura. Iyo uronka uhanuza gukurira ico kintu wari kugishikako. Yego cyane. Murakoze cyane. Nizera yuko nabariko baradukurikira ariko barahezagirwa nkuko nanje ndiko ndahezagirwa. Nukuri biraryoshe cyane kuko turiko turiga byinshi cyane biciye muri kino kiyago. Ni ntahe ariko icanze no kwiga kandi ntahe nyayo niyo kwiga by'ukuri. Mbere yuko twinjira mu bindi, hari umuntu ashobora kuba ari karakumviriza akaba kumbure iyo bari karumva umuhamagaro muri we, ariko akaba afise background yindi y'ubuzima bwiwe yoba yarabayemwo, yoba ari naho mbere agikizwa nkuko nawe ugikizwa hari ibindi bintu watanguye kumva, ashobora kuba ari kariyumvira ati shati nkekuye wewe kwera ari umwana wa pastori, tuyo wewe nkeka yakuriye ku birenge nka Samweli, uyo wewe nkeka ti Jesse nibaza yuko bizokunda ati kuko jewe nshobora kuba naramenje cyane cyane iki niki, hakaba amajwi mwe nayo ashobora kumuca intege. Mbega nashaka utubwire gato Apotre Jimmy kera utarakira Yesu, mbega ni iyihe ntahe yawe iyo hambere? Nivyo twari guhera ko, ariko ni vyiza yuko umuntu yumva ati uyu muntu ageze ngaha, mbega wewe biba byarashitse akaba nko mwabuno buzima. Hari n'ubundi ushobora gusanga abubayemo no munsi akaba ari yumva umenga ariko aragoberwa cyane ko kwakira Yesu, hanyuma yitabivye ariko arumva muri we, kuko hari n'abimana mu kugira ngo bakizwe, hari abimana ibiri kirashiramo ibindi bintu nabo nyene baba batariko baratahura. Mbega ni iyihe ntahe yanyu ya kera mutarakira Yesu, n'ubuhe buzima mwana bayemo? Urakoze cyane. Wanashaka ico kibazo ngerageze kucishura muri ubu buryo. Reka mbwira umuntu ariko aradukurikirana, burya umuntu wese Imana yaremye arafise umuhamagaro ku buzima bwiwe. Umuntu wese Imana yaremye arafise umuhamagaro ku buzima bwiwe. Iyo mvuze umuhamagaro, abantu bagerageze kudutahura. Umuhamagaro si kuvuga ngo naka yahamagariwe kuba pastori, apotre. Umuhamagaro nico kintu cyose wowe Imana yakuremeye kuba. Hari abantu Imana yahamagaye kuba abaganga, hari abantu Imana yahamagaye kuba abakinyi b'umupira, hari abantu Imana yahamagaye gukora imiduga, hari abantu Imana yahamagariye ikintu cyose. Umuhamagaro si pastori wenyine. Umuhamagaro si pastori kiki n'abantu bacumva. Hari abantu Imana yahamagariye guteka n'abakwiziniye bateye ubwoba, hari abantu Imana yahamagariye gucapa, hari abantu Imana yahamagariye kuririmba, hari abantu Imana yahamagariye kwiruka. Urabona nkuko ndakunda gutanga karorero, nkibonye Francine niyo sabo no munsi ariruka hejuru ko ashaka no gukora ibindi, mugabo atanso arafise umuhamagaro ukomeye. Rero abantu batahura iki kintu, umuntu wese arafise umuhamagaro ku buzima bwiwe. Ico kintu cumve, umuhamagaro ni impamvu yawe yo kubaho, ni impamvu yawe waremewe. Ubu rero ico ni cyambere, ngikirira ikintu gikomeye. Hari umuhamagaro abantu bose Imana yaremye, dusangiye Imana iri kurabahamagarira uyu munsi. Nshaka guhamagara n'umuntu wese ariko aradukurikirana ataritaba. Ni umuhamagaro w'agakiza kabonekera muri Kristo Yesu. Amen. Iki kintu umuntu wese acumve. Kubera iki? Ndababwira impamvu. Urazi umuntu wese uyu munsi atitavye umuhamagaro w'ukwizera Kristo, azohereza mu mahonero, azoheza nabi. Si ico gusa, ibintu vyose wakoreye Imana ku isi bizoba ivy'imfa gusa, kuko nta mpera abantu bazoronka igihe bapfuye bakaja mu muriro udashira. Uyu munsi umuntu wese ariko aranyumviriza, ngiki kintu nashaka kumubwira, nimba ari umuhamagaro twese dusangiye, n'umuhamagaro w'ikizera Kristo Yesu. Niyo mpamvu wowe uri kuratwumviriza, wowe uri kuradukurikirana, nimba ari ikintu ukeneye kumenya, urakeneye kwizera Kristo, niho ico wahamagariwe kigira agaciro. Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umunonotsi, Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umupolitisi, Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umuntu ateka, Imana ishobora kuba yaguhamagaye kuba umufotografe, umukameraman, kuba umukozi w'Imana avuga ubutumwa kuri she. Abo bose ndiko ndavuga n'abantu Imana yahamagaye bafite umuhamagaro. Mugabo utahura iki kintu, umuhamagaro dusangiye usumba iyindi yose ukwiye kwitaba, ni umuhamagaro w'agakiza kabonekera muri Kristo Yesu. Kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ata muntu n'umwe aja kwasa atamujanye. Ubu rero iyo umaze kwitaba uyu muhamagaro w'agakiza, niho utangura kugendana n'Imana, ukarondera Imana, Imana ikagufasha kwitora. Ngiki kintu rero wari kurambaza gikomeye. Ntarizera Kristo nk'umwami n'umukiza nakubwiye, nari mfise indoto zitandukanye. Ubu rero utahura iki kintu, indoto zawe
n'indota Imana igufise ko birashoboka ko bidasa. Mugabe indota ikomeye ni Imana yari yarakwiyumviriye itaragushira no mu nda ya mama wawe. Imana ibwira Yeremiya ngo ntaragushira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi, nari naraguhamagaye, nari naragutoranije, nari narakugize uvugishwa ku mahanga. Urumva Yeremiya bariko bavuga Yeremiya, Imana iri kwivuga umuntu wese ariko aratwumviriza. Nta muntu numwe ari kuri ino si yaje guherekeza abandi. Umuntu wese ari kuri ino si Imana yari imuzi, papa wiwe na mama we bataragira n'iciyumviro cyo kwiyumvira yuko umunsi umwe azobaho. Ubu rero niyo mpamvu iyo uje mu Mana niho hantu hambere utangura kwitora ukamenya ico Imana yakuremeye vy'ukuri. Ibi bintu birasaba umwanya rimwe na rimwe, kuko hari igihe abantu, kuko ndakunda kubwira abantu uzutandukanye ico Imana yakuremeye n'ivyo wize n'akazi ukora. Ndabisubiremo, uzutandukanye ico Imana yakuremeye n'ivyo wize canke akazi ukora. Uyu munsi hari abantu benshi bariko bakora akazi kadafatanye n'ivyo bize. Hari n'abandi ivyo bize kumbure bariko bakora akazi gafatanye navyo, mugabo mu mutima ariko aribwa yumva kwiye gukora ikindi kintu. Nigeze kumva inaye y'umuntu yari yarize medicine ivy'ubuganga, avyiga mu mutima atari vyo yumva ashaka, mugabo avyiga kugira nezereza abavyeyi. Ariga medicine arayiheza, ahejeje kwiga medicine aratangura no kuvura, mugabo uko yicara muri kabine ariko aravura abantu, we yaguma yumva indirimbo mu matwi, yakuma yumva ategereza kuba umuririmbyi. Hanyuma igihe kimwe ngo afata ya diplome vyose yari yarize n'ibiki, kuko yarakunda papa we kandi yaramwubaha, kandi papa we yama yifuza ko abana biwe bashika kure bakiga cyane. Igihe kimwe afata ya diplome aca yishira papa wiwe, aca avuga ngo ibintu vyose nize papa yari vyawe, ko ari kugira ndakunezereza, ubu je ngira mbeho kuko numva ndiko ndapfa. Niko yavuye mu buganga aca atangura kuja kuririmba, kuko muri we yumva yategerezwa kuririmba. Rero ndakwiye kuri iki kintu, ubu nyene umuntu ashaka ko ariko aradukurikirana akaba yumva ibintu bitandukanye. Inshuti ndakubwira canke impanuro ngira uko aradukurikirana ni iyo kuvuga ngo umuhamagaro wa mbere ukwiye kwitaba no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, niho ivyo wogira vyose vyogira agaciro. Kuko bitabaye uko uri kuruhira ubusa, ivyo ukora vyose ugahereza mu mahonero nuronke n'impera y'ivyo wakoreye Imana ngaha kwisi, kuko nta mpera abantu bazoje mu muriro udashira, nta mpera yindi bafise atari guhora bababazwa. Niyo mpamvu ikintu ca mbere gikomeye no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubu rero umaze kumwizera, tangura kugira isengesho ryo kuvuga uti Imana wandemeye iki, mpishurira ico wandemeye, Imana izogenda ivugana nawe. Nibi uzotangura kumva, ndakunda kubwira abantu, nico kintu wumva umutima wawe wumva umengo n'umuriro kirabira muri wewe, ni ikintu ushobora no gukora bataguhemba, ni ikintu ushobora no gukora n'igihe wokumva umengo uri kuratakaza, n'igihe woba wabona umengo ntaco uri kurabikuramwo. Nico hari ikintu muri wewe kiba kiriyo wumva umengo ni abandi bose bobiheba, ni abandi bose bokwanga, ni abandi bose bogutuka, ni abandi bose bokubwira ati umvirize ivyo bintu uri kuratumwanya. Burya we nico waremewe. Rero ico kintu waremewe nico utera intambwe y'ukwizera, ukavuga uti iki kintu ngira ndagikora. Uyu munsi ndiko ndabona mu gihugu cyacu cy'u Burundi abantu benshi bariko bakora ibintu binyuranye cyane n'ivyo bize, bariko barakora ibintu vyinshi. Bamwe bari uyu munsi bafise ama television en ligne nkuko umwe mu bifise, uyu munsi abandi bari mu burimyi, bari mu bintu bitandukanye, kuko umuntu wese afise ikintu Imana imuhamagarira. Umuntu wese afise ikintu Imana yamushizemwo, ico kintu nikijya kintu iri kuragikora ubera umugisha abandi hari ico bagukuramwo. Kuko ndakunda kuvuga muri societe canke mu kibano nta kintu na kimwe kidakenewe, ikintu cyose kirakenewe. Umuntu wese ivyo arimwo arakenewe, kandi ivyo bintu ariko arakora. Hari igihe umunsi muriko mukora ibintu nk'akarorero, ugasanga ibintu muriko murakora ni muriko muranabikuramwo n'amafaranga mwobikuyemo, mugabandanya. Kubera iki? Ni ikintu kiri muri wewe, ni ikintu kiri muri wewe. Niyo mpamvu kenshi umuhamagaro wawe ikintu ca mbere kikwirukanza muri wo si n'amafaranga. Hanyuma ukazobona umuntu akora ibintu kubera inyungu, akeneye ibintu akuramo. Birashoboka yuko ariko akora nk'umu mercenaire, ariko akora nk'umuntu ariko ararondera gusa. Birashoboka ko ivyo arimwe atari vyaremewe. Ivyo waremewe ni ikintu wumva umengo urakwiye gukora n'igihe ataco gikuramo. Ubu rero simvuze yuko hatagera igihe ca kintu uri kurakora Imana igatangura kugikoresha mu kuguhezagira. Ivyo Imana irabikora cyane. Haragera igihe ca kintu nyene inyuma y'igihe kanaka
kigatangura kugira ico kikuzanira. Mugabo kenshi uzobaza abantu benshi batanguye ibintu, abantu benshi bagiye muri business, bagiye muri ibi, batanguye kwiruka, batanguye sinzi ibintu vyari vyose. Birashoboka yuko yabikora gusa kubera yumva bikunda, kubera yumva biri muri we. Kandi ndazi bahura n'intambara nyinshi. Umuntu wese ari mu kintu Imana yamuhamagara ariko arakora uyu munsi, Mana yanje ni nkuko no gushinga inanga akubwira ni no intambara nagiye ngwana nazo nubu nkigwana nazo zirahakanira nyinshi. Rimwe na rimwe arigiye nigiye wibaza Mana ibintu je sinobiheba, mugabo urabiheba ukora iki? None nshatse kukubwira iki kintu, hari ibintu nari mbayemwo, hari ubuzima nari mbayemwo, nakubwiye nayo nifitiye indoto zo kumukinya umupira, nari umujene nk'abandi bose bibereye aho, mugabo umunsi Imana itanguye kumishurira iki kintu cagiye kiba kinini, hama kigera ahantu nsanga camize ibindi vyose nawe numva umengo ndafise. Niko numva umengo no kwishura Imana igwezage. Murakoze cyane. Nari nabajije ati mbega Jimmy waho hambere wewe yarameze gute utarakira Yesu utaraja yari umujene, nari umujene ufise abajene b'abagenzi banje duhurira kwirigara, dukunda ibintu vyose bifatanye n'ubuzima nkuko uyu munsi nkunda ubuzima. Hanyuma ukora ibintu vyose wumva urongoyemwo gukora ibintu vyose, nimba mwaja mu kirori jena ndakunda jena rakezo ntaramwe inzoga, narigeze kumwe itabi gihe gito sinabandanya cyane kuko ritangyohe, mugabo inzoga narazinywaje. Nari mfise abagenzi kenshi kubera gukunda gutera inkuru, nkunda gutwenza abantu ati burya umuhamagaro n'ikintu kiba kikurimo. Naratera inkuru cyane ku buryo niyo ntaronse amahera yo gusorora abagenzi bayaronse ntibasiga. Kuko urana abantu bakunda gusangira inzoga cyangwa ikindi kintu barakunda umuntu aremesha ikiyago. Nari ndabishoboye cyane. Naratera inkuru nkanatera n'izitabaho nkanafonda twafatanye ntiwataha. Rero hari ubuzima butandukanye umuntu aba yarabayemwo, hanyuma ugasanga ubuntu bw'Imana bugusanze aho, ubuntu bw'Imana Imana ikuguruye amaso. Nukuri simava ndakubwira ngo urumva rero ngo nari umusuma nari umwicanyi pane seseme, ariko ico nzi nuko nari umunyavyaha kubwa kamere, nari umunyavyaha bidafatanye n'ivyo nkora cyane nakoze, nari umunyavyaha akeneye Kristo, akeneye kuvukirigira kabiri. Yego cyane. Murakoze cyane. Nizera yuko umuntu wese ariko aradukurikirana n'uwo bari karadukurikirana, umujene cyangwa umuntu wese akuze ahari ariko aradukurikirana yatahuye umuhamagaro wa mbere icyari cyo ko ari umuhamagaro wo kwakira Yesu umwami n'umukiza, hanyuma ibindi byose bikagenda birakurikira. Kandi yuko umuhamagaro biratandukanye n'ivyo twaba turiko turakora uno munsi canke icimana tugomba ko cyane cyane. Muri ibi byose umuntu acatabura yuko kujya Imana yavuze ngo Yeremiya yari muzi kuva kera atarabaho, nibaza yuko umuhamagaro hamwe na jewe kubaho umuhamagaro no watanga ubwanjye. Ahubwo Imana yabonye yuko jewe canke wewe canke undi wese ko ari we yoza kugaragaza uwo muhamagaro kuri ino si. Rero umuntu wese ariko aradukurikirana yumve yuko atanumwe yaje guherekeza abandi kuri ino si, ahubwo ko yaje kubwa mission kanaka kuri ino si. Tubandanya n'ikiganiro cacu, mbega mu gukora kwanyu kuva mutangura uyu muhamagaro, hariho bimwe tugenda tubabona hamwe mugenda mukora. Mbega kijya gikorwa hoba hari abantu 10 mwamaze kumva cyo bagihora gifasha kimaze mbega igihe kingana gute? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Hari igikorwa nsanzwe fise citwa ni minota 7 mu ijambo ry'Imana na cisuko. Ni kintu Imana yamaye yari itariki 17 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017. Yari lo 17 juillet 2017. Imana irambwira ngo tangura kwigisha abantu banje. Numva mwe yarambwiye ikintu ngo kora ikintu bita iminota 7 mu ijambo ry'Imana. Ico gihe ndavyibuka nari mfise agatelefone gato, hanyuma ndiyumvira ndavuga ni Imana none ndabikora gute? Numva mwe mu Imana amayiciyumvira arambwira ngo iyo telefone Android nyene ufise tangura bari ukoresha. Hanyuma ndubahuka ico gihe ndabitangura. Ni vyari vyoroshe. Uyu munsi ari ibintu biba vyoroshe ico gihe bivanye n'ubuzima umuntu ababayemwo n'iki bitaba vyoroshe. Kumbore
kuzurakora ayo ma message audio n'ama message audio ndungika ku batabizi mu ma group WhatsApp atandukanye ndetse ushobora kuri kuradukurikira kumbura ukavuga uti naye nifuza kuba muri iyo group ndakunda kugira abantu nukutwandikira gusa kuri WhatsApp ukatwandikira kuri nimero 68 83 ubusa gatatu ubusa gatatu 68 83 ubusa gatatu ubusa gatatu. Ni ikiganiro citwa iminota indwi mu ijambo ry'Imana. Ico gihe ntangura kwigisha abantu ndakreya group imwe iraja mu bantu 2 3 4 5 buhoro buhoro. Icaje kuntangaza nukungene mu mwanya muto group yagiye ikura. Ico gihe haragera igihe iruzura ndashiraho iya kabiri ndashiraho iya gatatu kugeza ahantu nageze ku ma group ane. Hanyuma nuno munsi bikigenda bikura abantu benshi batangura kuja muri zo kuko bakunda amajambo y'Imana ndabarungikira. Umva ijambo ry'Imana ndabarungikira ahanini ryari rifatanye nuko umuntu ashobora gukura muri Kristo, kuko jewe ikintu novuga Imana yamamagariye ahanini nka message Imana yamaye yandungikanye iri jambo rivuga ngo guhishurwa kw'abana b'Imana. Ivyaremwe vyose birindiriye guhishurwa kw'abana b'Imana, guhishurwa kw'abana b'Imana bakuze ngaha kwisi. Rero Imana icimika ikintu gifatanye na maturité, gukura. Hamico gihe nangura kwigisha ijambo ry'Imana je nkigisha ivyo numva Imana yamaye bifatanye no gukura. Niyo mpamvu ariyo majambo buri gihe nigisha kubanyumviriza afatanye nuko mu Kristo akizwa ni kimwe mugabo agakura akaganza muri ubuzima akazana impact cyangwa akazana influence ahabaye ahakorera mu gihugu mu bintu bitandukanye rimwe. Apana ibintu bigarukira mu mpome zine twariko turasenga vyari biryoshe abantu barabizi iyo ndiko ndigisha misi yose ndababwira sico cyatumye Kristo aza. Kristo yaje kugira ngo abantu baronke ubuzima nivyo ariko kugira ngo bashobore kwinfluence abantu batandukanye bazana impinduka abantu batandukanye. Kandi nico kintu isi keneye uyu munsi. Isi uyu munsi nikeneye abantu babakizwa, abantu basengera ahantu, abantu bitirirwa ishengereri canke idiniri oya. Isi keneye abantu bafise Kristo bamugaragaza mu kazi, hajya ahantu hari, hajya ahantu atwara, hajya ahantu mu rugo ubaye reka bamubone. Rero cantangura kwigisha ijambo ry'Imana mu magroup. Icanangaje kuva ico gihe mana yanje ina abantu barungika ni nyinshi. Hari abantu bandungikira intahe zo gukira ingwara, hari abantu bandungikira intahe bibarutse bari bamaze igihe kinini batavyara, hari umumama yigeze kundungikira intahe umwana namusengeye ndamusengera ku telefone, umwana yari yavutse afise agatoboro ku mutima sinzi ngene bavyita muri langage ya medicine. Hanyuma ico gihe abaganga baramubwira ati ikintu kirateye ubwoba ati mugaba mutware uzogaruka après 3 mois tugira yandi ma examen. Ico gihe arantelefona ariko ararira turasenga ndamusengera yari muri groupe ya 7 minutes ndamusengeye ndamubwira ntuzusubire nyuma y'amezi 3 je numva Imana imaye ijambo yuko ikoze igitangaza. Asubiyeyo arantelefona ariko ararira ndavuga ati noneho wa mwana arapfuye ndagira ubwoba. Kumbe nza gusanga ambwira ngo ikintu Imana inkoreye ngo vyansinge n'amajambo novuga ngo nagiye kwa muganga ngo kagatoboro kavuka ku mutima docteur arakabura aratangara. Hari intahe z'abakira Kristo. Naje no gutangara abantu bankurikirana bari muri Oman mu bihugu by'abamizirima muri Sweden muri Canada kubera ibi bintu vy'amarezo sose Imana yashizeho uyu munsi usanga ubutumwa bwiza bushika kure. Rero hari nabo duhura tugahura ngayi Bujumbura bakambira ngo je ndi muri groupe ya 7 minutes kuko bari mu ma groupe ntabonzi. Urumva ko ari abantu benshi sinarinzi n'ukuri muri groupe. Ni kuvuga ngo Imana burya ijambo ryayo nukuri. Iyo umuntu Imana yamuhamagaye ikamusiga hama akavuga ivyo yahawe hama akaguma mu vyo yahamagarirwa, Imana irashingira inaho ijambo yatanze. Kenshi iminsi yose mu ntango z'ukwezi ndakunda gufata umwanya wo kubarungikira ijambo ry'ukwezi. Ni ijambo riba rifatanye n'ibintu mba numva Imana iri kuranganiriza bivanye n'ukwezi abantu binjiyemwo kugira ngo abantu bashobore guhagarara neza bivanye n'uko kwezi. Ndakunda ko Imana ari nyizigirwa kuko hari ntahe zitandukanye ngenda numva bifatanye n'amajambo Imana yabahaye mu buryo bw'ubuvugisho canke bw'ubuhanuzi bifatanye n'ukwezi tugiyemo, hanyuma bakabona bigenda biba nkuko umwami Imana aba yabinganirije. Rero mu ncamake ko ari kugira ngo mvuge ngo nukuri hariho vyinshi Imana iri kurikorera na mwemu wayo kubw'ubuntu bwayo kandi beregwa icubahiro. Kandi biba biryoshe kumva vy'ukuri yuko Imana ishigikira amajambo yayo igakora ibintu bitandukanye. Yego cyane. Murakoze cyane. Nibaza yuko abariko baradukurikirana bavyumvise bumvise intahe z'ico gikorwa. Yanavuze na nimero wese washaka kwinjira muri iyo group ya 7 minutes.
hari ikindi gikorwa twabonye maze igihe muri ko murakora yego cyane le mercredi kuri park twarabonye mwaratanguye gukora na dimanche yego mbega ico gikorwa coco caje gute izina ryaco ryaje gute mbega cyatanguye ryari ni yerekwa mufise kubw'ico gikorwa yego cyane urakoze two novuga narose la vision muri 2020 ndiko ndasenga imana imico kintu citwa yitwa Agape Kahis Caleb Ministries bisigura urukundo Agape bisigura urukundo Kahis ni jambo ry'ikigiriki bisigura ubuntu twarongeye mu mwami wacu Yesu Kristo hama Caleb ni jambo bisigura ngo autorité canke bigasigura ngo inkota l'épée du Saint-Esprit birivuga ngo l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu bariko bavuga ngo inkota ya mwemu ni jambo ry'Imana bisigura ngo nuko niyo autorité nuko gutuma ibintu bikoreka bigahinduka rero nakironse muri 2020 ndiko ndasenga Imana imiyo vision hanyuma irambwira ati kinico kintu ushaka uzonkorera ico gihe ndavyandika ndabibika kuko nakubwiye nari musi y'uburongozi nuno munsi nkiri musi y'uburongozi ama ndavuga nti ibi bintu je sindavyumva muga kenshi Imana imbwiye ibintu ntavyumva ndavyandika nkabibika nkagira nkushize ku ruhande ama nkibandaniriza ubuzima mbayemo rero ico kintu kica kitangura kuba kinini cyane kigenda kiba kinini muri jewe kugeza mu mwaka wa 2021 niho natanguye kuvugana n'umwungere wanje ingene uburyo ico kintu twogikora ingene uburyo ico kintu umuntu yokivyara akakizana ku mugaragaro rero novuga ni a partir y'umwaka wa 2022 niho twatanguye mu kwezi kwa mbere ntangura gusenga tugahura n'abantu 2 3 4 tugasengera hamwe tugasangira ijambo ry'Imana hanyuma Imana ikigenda itwagura gutyo ubu rero tugeze ahantu dukorana ku minsi ya gatatu ku mugoroba saa 11:30 kugeza saa 2 z'ijoro aba ari umwanya wacu wo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga hanyuma tukanakorana no ku munsi w'Imana kuva saa 3:30 kugeza saa 6 rero turiko turabona Imana iri kwitugirira neza na cyane mu buryo ndakunda kubona ubuzima bw'abantu buhinduka kuko kujya nabikubwiye je ndizera ko umuntu wese Imana yamuremye kandi yamuremeye impamvu nta muntu muto abaho nta n'umuntu uvuga ngo nacamaze abaho ariko Imana ndibuka ijambo yamaye yo muri Hosea 4:6 yarambwiye ngo gendo wigisha abantu banje kuko abantu banje bishwe no kutamenya rero kenshi iyo twahuye abantu barakunda kuvuga ngo ubumengo turi mwishuri ubumengo turi muri universite ndakunda kubabwira ni kubera arico nahawe gifatanye no gukura kwabera turiga cyane nama nabwiye n'abantu udakunda kwiga udakunda ibintu vy'ubwenge ntuzokorane natwe turakunda kwiga turakunda kwicara tukiga ijambo ry'Imana kandi tukagiga mu buryo umuntu ahava ataha kugira ngo abishire mu ngiro muhira abishire mu ngiro ku kazi abishire mu ngiro ku ishuri abishire mu ngiro mu vyakora kugira ngo abone impinduka rero nuko turiko dukoranira muri Centre Ville Avenue de la Révolution niho dukoranira muri iyo minsi nakubwiye kandi ndiko ndabona Imana iko iratugira neza yego cyane Avenue de la Révolution kibanza ni Avenue de la Révolution aho bita kuri Milton muri Milton niho turi dukorana iyo minsi nakubwiye kaze umuntu azoba ashaka kumenya aho dukoranira kumbura atana hatoye azotwandikire kuri rya nimero nababwiye 68 83 0303 kuri WhatsApp soca twamurangira. Merci beaucoup. Nk'ikibazo c'amatsiko canke kibazo umuntu ashobora kwibaza mwatubwiye ko musanzwe mukora mercredi na dimanche abantu benshi yo bumvise abantu basanzwe bakorana le dimanche cyumva yuko yo bari nka église iske ya ministère yo baramaze kuba église babaramwa mwaratanguye ko hari bamwe batahura église mu nzira zitandukanye bazi yuko umuntu wese akorana dimanche guhera saa 3 kugera saa 6 abari église nkuko umuntu yokumva yuko yagiye gusenga muri life center bega ho mwotanga umuco kw'ico kintu. Ego cyane ndakunda kuvuga iki kintu n'impamvu ntashatse ngo abantu bace bumva ko ari église ni kubera ivyumviro vy'idini vyinshi biri mu bantu. Ubundi rijya jambo église canke ishengero ni jambo rivuye mu kigiriki bita ecclesia canke ecclesia uko barabavyumva. Ecclesia ni garukira ku ishengero ry'abantu basenze kwa Mungu.
Ecclesia ni ijambo bashobora gukoresha ku bantu bakoranye mu isoko. Na ahantu hose abantu bakoranye, hama bakoranye kubw'intumbero kanaka. Urabona nk'ubu iyo abantu bakoranye mu nama nshingamateka, irya ni Ecclesia. Mugabo ntibakoranye kumbure bariko bavuga Bibiliya. Bakoranye bariko bavuga amategeko y'igihugu, bariko baratora amalo atandukanye. Rero iki kintu abantu bafise mu vyumviro, niyo mpamvu ntashatse ko baca bumva urumva eglise kanaka javuze ni okay, nivyo turakorana mugabo tahura ni Ecclesia. Dukorana ahanini dushaka kuguma muco twahawe. Ni wavyita ishengero ni sawa, twe dukunda kuvyita family, umuryango. Ni wavyita ico ushaka mugabo intumbero wumve cyane cyane ivyo turimwo, wumve cyane cyane ivyo turiko. Ni wumva we mu mutima ikiguha amahoro ari kuvuga ati okay, ari baravuga ati insengera muri eglise y'Isisi na mahoro. Hari nabandi baravuga ati jewe ndi muri family y'Isisi na mahoro. Hari n'undi avuga ati jewe ndi muri ministere y'Isisi na mahoro. Ikibazo sico. Ikibazo ni hajya ahantu uri, iyerekwa mufise niri, Imana iri kwikora iki, hame Imana iri kwibajana he. Nico kintu gikomeye cyane. Ibisigaye vyose na mazina atandukanye. Rero kuri bamwe bati je ndi mwishengero, ego c'est une église, c'est une famille, hanyuma turakorana iyo misi nakubwiye, umuntu wese ashobora kuvyitwa atanduka uko bishatse, ariko je nkunda kubwira abantu ati ni Ecclesia, ni Ecclesia, ni eglise, ni namakoraniro y'abantu bahuriye ku kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ego cyane. Tubwiye ko muri uno mwanya umuvyeyi wanyu arazi neza ico gikorwa nawe uko mwatangiye mu bitubwiye cyane, arakizi kandi wanashaka aramaze no kuza aho turiko turakoranira akatugendera akaraba ivyo turimo, akaraba n'ingene biriko baragenda nk'umuvyeyi. Buri gihe turabonana akambaza bimeze gute, ubu bigeze he, kubera ko abantu benshi bakuzi muri Oasis. Banze muri Oasis kuko urumva ndi wo muri Oasis kuko naraharerewe. Nakubwiye kugeza nuno munsi ndi umuntu ari munsi y'uburongozi kuko natahuye umuntu afise gutegeka n'umuntu aca ari munsi y'uburongozi. Nivyo wa mugabisha w'ingabo yabwiye Kristo, yaramubwiye ngo mvuga ijambo rimwe gusa mfise umuntu agwaye muhira nturinde gushika. Aca mubwira ngo jewe ubwanje ndafise abantu bandi munsi ntwara, ariko kandi ndafise n'abandi hejuru. Ujya mugabisha aratahura ico bita l'autorité. Ni washaka gukorera muri autorité ukiye kuba umuntu ari munsi ya autorité. Imana ibahezagira. Murakoze cyane. Muri ibi bikorwa byose mumaze gukora, turiko turagana ku musozo. Kuri ibi bikorwa byose mumaze gukora muri uno mwanya turumva yuko ni ibikorwa bibiri. Mafise 7 minutes dans la parole, mafise iyi ministère muriko murakoreramwo ubu. Mw'ivyo byose bari intambamyi kanaka mwaba mumaze kubona, nize intambamyi mwaba mumaze kubona mw'ivyo bikorwa byose? Cyane intambamyi nizibura. Nabivuze mwirekwa ryose Imana ihaye umuntu uzokwamuhura n'intambamyi. Hari intambamyi uhura, intambamyi zifatanye n'ubwoba. Cyane cyane ndiko ndabwira n'umuntu ariko arankurikira. Hari igihe Imana baragushizemo ikintu kumva ubwoba bwo kugikora. Ikindi naco hari ubwoba bwo kubahuka. Niyo mpamvu navuze ko mu buzima ukwiye kugira umuntu hari ubwoba bwo kubahuka. Ikindi hari ubwoba bw'ica abantu bazovuga. Ubu rero naka asigaye yigira umujournaliste, asigaye yigira umukameraman, ubu rero nawe asigaye ari apotre, asigaye ari pasteur, asigaye rero ngo afise business kanaka mama ngo ni directeur. Abantu bazotegeza kuvuga. Kenshi izo ni intambamye kandi bavuga amajambo y'ukuguca ivutu, y'ukukudekuraja, y'ukuguca intege. Ikindi nayo intambamye abantu kenshi bahura nayo ni intambamye y'uburyo. Nk'ubu ugasanga utegereza gukoranira ahantu, cyangwa utegereza gukora gomba bitware muri business, bitware mu kintu cyose. Abantu muri asengera kambira ngo nashaka gukora business ngo mugambuza umutaye, nkamubwira ati yo ni intambamye ifatanye n'iyereko office. Ati mugabo uyirengere. Hari gihe ushaka gukoranira ahantu ugasanga ukoranira aho hantu n'ahantu mutegereza kubaka ishengero, cyangwa n'ahantu mutegereza gukora ibintu bitandukanye, ugasanga amahera nayo office. Mugabo wumve umuhamagara wa office. Hari umuntu twigeze kuganira, tuko turaganira ambwira ati je nimbere ikintu Imana yamamagariye, je mfise umuhamagaro wo kuba umufotografa akomeye. Ati mugabo rero nta naparengira. Ndavuga nivyo nyene rega. Utegereza gura nk'uyo ni intambamyi ifatanye n'ico kintu c'uburyo. Iyo ntambamyi irabaho. Rero uhura n'ibibazo bitandukanye kandi bitegereza kuhaba.
Utegereza kuhaba ibibazo bitandukanye, kumbura ushaka kuvuga ubwo butumwa, mbega ubwo butumwa uzobuvuga gute? Hari igihe niyo mikrofone usanga atayufise, cyangwa ugasanga n'umuntu akora ikindi kintu ariko aje mu bindi bintu, ugasanga ubwo buryo ntabwo agira, ukudatahurwa, guhura. Twe nk'ubu nk'iyo ukorera Imana uragira n'ibibazo bitandukanye, kuko uragira amatake spirituel, ibitero vyo mu buryo bw'impwemu. Iyo ndiko ndakubwira abantu nsengera batandukanye bagakira bakagira intahe nivyijana, jari igihe ntegwa mu buryo bw'impwemu nkategwa. Urumva nk'ivyo n'ibintu, ari ibintu bukwiye gusigurira nyine abantu bimwe mu bashobora gutahura ko abandi nta n'ivyo bokumva, kuko Paulo niwigeze kuvuga ngo abo tunigana twese ab'inyama n'amaraso. Biragoye ngeno hari ibintu nashaka gusigura imbere ya kamera mbwira abantu kuko badashaka no kuvyumva. Mugabo uragira ibitero nibi ukunda gusanga abantu bakorera Imana, ugasanga ingo zabo zirategwa, amafinanse yabo arategwa, abana babo barategwa. Kubera iki? Rega ivyo uri kurakora ni igikorwa kitoroshe, niyo mpamvu bamwe usanga bagiye no mu bintu batari kujamwo bitari vyo. Kubera iki? Kubera vyabaye vyinshi biranka ko bihangana. Rero hari intambamyi, ariko muri ivyo vyose turushirizaho kunesha. Urashishikara, urapersevera, ntuhebe. Nico numva nobwira n'umuntu ariko aradukurikirana. Ufise iyereko Imana yashize mu buzima bwawe, ufise umuhamagaro kanaka w'ikintu ukwiye gukora, ntibizokwigera vyoroha. Vyoroshe ntiyoba ari kw'isi. Ngaha kw'isi nibitoroha ntaco bitwaye. Imana iri mu ruhande rwawe. Shishikara, bandanya, senga, saba Imana igushoboze, egera abantu bakwiye kugufasha bakwitangiye, baguhanure, bakubwira uko wobikora. Bitewe bitebuke, hari ivyo uzoshikako. Uzoshika kuri bijya bintu Imana yaguhamagariye. Rero intambamye zirahari, ariko muri vyose haba gushishikara. Yego cyane. Murakoze cyane. N'ubundi wese bari karavyumva, yo bafite igikorwa kanaka ari karakora, yumva yuko intambamye zose zijya zibura. Ariko muri vyose Kristo ari mu ruhande rwacu, tushiriza kunesha. Yes. Ikibazo ca nyuma numva no babaza, twagumye tuvuga gukorera Imana, mbega twumvise gukorera Imana sha twumva umukozi w'Imana. Mbega umukozi w'Imana ninde? Gukorera Imana mbega umukozi w'Imana ninde? Ni ibihe bintu byo biranga umukozi w'Imana? Urakoze cyane. Umukozi w'Imana n'uyo muntu wese afise ikintu Imana yamuremeye ariko arakora ngaha kw'isi. Ubwa mbere kubw'icubahiro c'Imana, ubwa kabiri kugira ngo biciye muri we abantu bashobore kubona Imana mu vyo ariko arakora. Ndasubiyemo, umukozi w'Imana si umupasitori, si umuapotre n'umuprofeti. Ndazi ko ari vyo mu vyumviro vy'abantu n'ivyo vyinshi biriyo. Umukozi w'Imana ni umuntu wese ikintu ariko arakora ubwa mbere ariko agikora kubw'icubahiro c'Imana, apana kubwiwe. Ni kuvuga ngo nimba uri kuradandaza, nimba uri kuravura abantu, nimba uri kuramwa abantu, nimba uri gukora imiduga, ica mbere bikore kubw'icubahiro c'Imana. Ica kabiri bikore kugira ngo biciye muri ivyo uri kurakora abantu babona Imana biciye muri wewe. Ni kuvuga ngo nimba ari uyo muduga ukora, ukore neza, abantu nimwavana bagushingira intahe, bavuge ngo uyu muntu ibi bintu arabikora neza. Muri ico gihe urazi ikintu uri kurakora, muri ico gihe uba umeze nka kamera uwayikoze yari yayikoze kubw'impamvu kugira ngo izifate amasanamu neza, amasanamu y'abantu ashike kure. Iyo kamera iri kwikora ico wayikoreye yari yashatse, iyo kamera iri kwihesha icubahiro wayikoze. Ikindi naco wewe wayikoresheje ugenda uyira tukavuga ati wow, iyi kamera mfise ebana yego vraiment umuntu yayikoze niyubaho, sivyo? Nico Imana yiteze ko abantu aho hantu uri mu karere urimo. Ushobora kuba uri muri politiki, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umukinyi w'umupira, ushobora kuba uri umuntu agira iki umunonotsi, ushobora kuba uri umuntu adandaza. Ivyo urimwo bikore kubw'icubahiro c'Imana. Aho hantu ni wowe umukozi w'Imana bafise aho hantu uri. Hama ikindi bikore ku buryo abantu bavuye aho hantu bumva bashima Imana kubwo kubaho kwawe. Nico. Ego, murakoze cyane kukiyo ntererano mutanze, kandi Imana ibahezegeye cyane. Twaryohewe cyane kuyaga namwe, kandi ku by'ukuri tuyazi ibintu bikomeye cyane. Nizera yuko abantu bose badukurikiranye
hari ikintu kanaka batahanye batashe bumvise canke kino kiyago hari ikintu kanaka bagikuyemo, kandi naje ubwanje birampenzegeye cyane, kandi Imana ibahezegeye cyane. Tubonereho kugushimira kubwo no mwanya mwaduhaye, ntibavyoroshe muri kino gisagara abantu baguma bagenda iki, ariko kubwo no mwanya mwaduhaye Imana ibahezegere cyane. Twizere yuko n'ikindi gihe naho nyine tubakeneye tutazobabura. Nukuri murakoze, nanje ndabashimiye, ndazi ni kenshi twashatse gukora uyu mwanya nivyakunda kubwo gahunda zitandukanye tuba dufise, ariko ndabashimiye cyane. N'umunezero misi yose y'Imana imaye kugira ngo dushobore kuyaga, kandi kugira ngo n'ivyo tuyaze bishobore no gufasha abandi. Rero naryohewe ko uyu mwanya tumaranye, mwakoze kubona mwari mwangende. Nukuri Imana ibahe umugisha, n'ikindi gihe ndahari kubwanyu, ndahari kubw'abandi. Ikintu cyose Imana yashaka kunshoboza ndahari kugira ndagisangire n'abandi, kugira ngo turi hamwe umuntu wese ashike kuvya Imana imuhamagarira kandi Imana yamuremeye. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Dushimire n'abantu bose bariko baradukurikirana muri kino kiganiro. Wewe uzo wabonye kino kiganiro, nimba utaragira subscribe, urashobora kugira subscribe kuri channel yacu, ukongera kandi ukagira na partage kugira ngo kino kiganiro benshi bakibone, bashobore gufashwa nkuko nawe uzoba wafashijwe. Turabashimiye cyane. Tusubire kandi duhuriye mu kindi kiganiro kumbure kizokurikira, tuzoba dufise umukozi w'Imana agiye atandukanye, mubandanya mukurikirana n'ibindi biganiro byo kuri Burundi Gospel TV. Hanyuma Imana ibandanye kubahezagira. Murakoze cyane.